arashakwiye, arayabereye. Imana ishimwe cyane. Reka sengera ijambo. Mana ndagushimiye ku jambo tugiye kumva. Turasengeye mwami iri jambo, abari we mwami wivugira Mana. Reka ungire igikoresho cyawe Mana. Shikirize ibyo wanteguriye Mana. Ndaciye bugufi imbere y'inyonga zawe, ndakwereka ubwoko bwawe mwami, abo wahaye agaciro mwami, wategure gufungura no munsi. Reka imitima yabo mwami ibe receptif. Turanse ikivuye ku mugwanizi, turanse impwemu ya resistance yose, impwemu yo gusinzira, impwemu yose iza gusamaza bawe Mana. Ndasenga Mana ubahumura amaso, babone mwami ibyo ushaka mwami. Ndasengeye icyo wateguye no munsi cyose wagiteguye kera mu ijuru, reka uno munsi kibe manifeste. Reka umuntu wese yaje ngaha mwami atahana umunezero wawe Mana. Ndagushimiye ko biteguye, icyubahiro n'inganji kize kubicawe mu izina rya Yesu, amen. Tuyongera amashikandi. Imana ishimwe cyane. Abafite amakarenda no kubiteguye kwandika amaverse menshi. Ndaza kunyarutsa abataza kubura amaverse mudashaka kuyandika ko nza kunyarutsa, muzobira bakuri YouTube cyangwa kuri Facebook. Turafise MINEVAM Kigobe, rakika MINEVAM Kigobe kuri Facebook. Ubutumwa bwose bwavuzwe ngaha burahari, uzobubona ku cyo gihora shogira pause ukandika verse zoba navuze. Reka rero dutangure ubutumwa Imana yampaye kubabwira no munsi. Ndatangura kwanza kugira icyo bita intangamarara. Imana yambwiye ndababwire kwanza ko muri abanyagaciro. Muri Genèse 1:26 Imana yavuze ngo tureme umuntu ase natwe. Yari data, yari Yesu, yari na mpwemu yera. Bagira inama yo kuturema duse nayo. Ibiremwa byose Imana yaremye yaravuze. Kirese twebwe haye gaciro, yaturemye ngo duse nayo ducika abana bayo. Imana ishimwe, iyo nkuru murayizi gituma Imana yaturemye. Ndaza ku nama igira kabiri, ari inama rukokoma. Igihe Adamu na Eva bacumura, yaciye igira inama igira kabiri yo kudutabara. Ntiyaturetse tugume mu byaha, yashaka yuko tugira imigenderanire. Kubwo urukundo yadukunze rero, murazi ko muri Jean 3:16 yavuze ngo yarungitse umwana wawe w'ikinege ngo abamwizera bose bazoronka ubugingo budashira, ntibazopfe rubi. Ariko imbere ko Jean 3:16 iba, muri Apocalypse 5 niho bivuga neza. Harabaye inama rukokoma, abamarayika bose, ibinyabugingo, le 24 vieillards baratinya bose kugura icyo gitabo. Hari igitabo cyari kizinze hasi no hejuru, cyarimo intimba, ibintu byose turiko turabamwo abanyabyaha. Imana iravuga ati ninde yoza kwisi gutabara, kugarukana ya image yari yaduhaye kera agaciro. Imana ishimwe cyane. Bose baratinya. Ariko Bibiliya avuga muri Apocalypse 5 nyene, muraza kwisoma Apocalypse 5 murabibona byose ndabirezima. Imana iravuga, Bibiliya iravuga ngo bose batinye. Yohani ararira. Yohani niwe yabibonye icyo gihe Imana yamuhaye revelation. Ararira kubera babonye ko habuze umuntu aza gutabara itorero ry'Imana. Ubwoko bw'Imana bwari rumerewe nabi. Ariko ndakundi ijambo ry'Imana rivuga ngo maze ngo intare yo mu muryango wa Yuda wiraseruka. Ngo aracugurura, arakimatanura cyose. Aravuga ati demeye gukora iyo mission yo kuza kubatabara. Nuko rero habaye inama yo kudutabara. Muri Genèse habaye inama yo kuturema. Muri Apocalypse igitabo gihereza haba inama yo kugira iki, yo kuza kudutabara. Twese twicaye ngaha kubera iyo nama yabaye. Iyo tabi iyo nama nta numwe bari ngaha. Twese rero turi ngaha kubwo iyo nama yabaye. Yesu yakoze ibikomeye, Yesu yakoze ibihambaye. Iyo ataba Yesu atabura icyo gitabo, ubu nituba tuzeho turi isi ibigobo. Rero ndavuga rero mu butumwa za kuvuga guhura na Yesu, umunezero wo guhura na Yesu. Teme ivuga ngo la joie de rencontrer Jésus. Umunezero wo guhura na Yesu. Twese turi ngaha kubera twahuye na Yesu. Abatarahura nawe ndakwinginze no munsi nuve ngaho udahuye nawe. Ubutumwa tuza kuvuga buri muri Luka igice cy'indwi, umurongo turatangura ku murongo wa 37 duhereze ku gice cyose. Ndasaba umukozi w'Imana Pio amfashe tugende twumve ubutumwa icyo Yesu yaje gukora ku isi. Luka 7 umurongo wa 37 turabandanya gushika igisomwa gihere. Turabizo Yesu yakoreye uyo munyabyaha. Luka igice cy'indwi murongo wa 37 na 38. Umugore wo muri ico gisagara yari umunyabyaha.
amenye yuko arira mu nzu y'uwo mufarisayo, azana ikebano ry'amavuta atamirana, ahagarara inyuma yiwe hafi y'ibirenge vyiwe, arira, atangura kumutonyangiriza amosozi ku birenge, abihanaguza umushatsi wiwe, abisomagura, abisiga ya mavuta. Nandanya gushika cyo gice gihere cyose. Wa mufarisayo yamuhamagaye abibonye, aribwira ati uyu muntu iyaba uvugishwa n'Imana yari kumenya uyu mugore amukoze ko ukwari kandi ukwasa kwari umunyabyaha. Yesu aramubwira ati Simoni, mfise icyo ngomba kukubwira. Aramwishyura ati mbarira mwigisha. Aramubwira ati habaye umuntu yagurana, yari afise abari mu mwenda wiwe babiri. Umwe yari amufitiye idenariyo 500, uwundi 50. Maze badafise icyo kumwishyura, azibahebera bombi. Mbega uzorushiriza kumukunda nuwuhe? Simoni aramwishyura ati ngira ngo nuwo yahebewe nyinshi. Nawe ati uvuze ukuri. Ahindukiriye wa mugore abwira Simoni ati urabona uyu mugore, ninjiye mu nzu yawe niwama amazi yo koga ibirenge, ariko uyu anonyangirije amosozi ku birenge, abihanaguza umushatsi wiwe. Ntiwansomye, ariko uyu uhereye aho ninjiriye ntiyasizeho kunsomagura ibirenge. Ntiwansutse amavuta ku mutwe, ariko uyu ansize amavuta atamirana ku birenge. Iki nico gitumye nkubwira yuko ahariwe vya byaha vyiwe vyinshi, kuko yagize urukundo rwinshi. Ariko uhariwe bike agira urukundo ruke. Abwira wa mugore ati urahariwe ibyaha byawe. Maze abasangira nawe batangura kwibaza bati uyo ninde ko aharira n'ibyaha. Abwira wa mugore ati ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga uyu mugore yari yarumvise ibya Yesu, ibyo akora. Umugore n'umunyabyaha, yari yuzuye ibyaha, yari yuzuye umubabaro, yari yuzuye agahinda. Maze yigira inama, aravuga ati jewe ngira nje kuraba uyu mugabo akomeye, uyu mugabo akora ibitangaza. Yari yarabyumvise. Ikintu rero yakoze cyambere ni iki? Nta protokole yaravye. Musanze mu Bayahudi ahantu hakoranya abagabo n'abagore ntibahingira, ariko aremera arinjira afite objectif, afite mission yo guhura na Yesu. Nta kindi cyari kimuzanye, yari afite mission yo guhura na Yesu. Yararushe n'ibyaha. Ikintu cyambere yakoze, yinjiye yikubise imbere y'ibirenge bya Yesu, asohora amosozi yose yari afise ku birenge bya Yesu. Kubera iki amosozi? Amosozi ni manifestation physique y'ibigumbagumba. We yarafise ibigumbagumba by'agahinda n'umubabaro. Ndaza kubereka ubwoko bwinshi bw'amosozi ku isi. Pourquoi umuntu arira? Abantu benshi amosozi, hari ikintu Imana yambishuriye, muraza kumenya, muratangara aho amosozi aje. Benshi ntibaza amosozi haje, bazi ko atemba amanuka aja hasi. Ariko ndabereka ahantu Imana yashira. Aya mosozi uyu mugore yatanze nayo igiciro gikomeye, kuko icyambere yakoze nijo Bibiliya ngo yakoreye amosozi. Ibindi ntabikora, yakoreye amosozi. Amosozi ya repentance, amosozi yo kwihana. Rero nakondera amosozi muri Bibiliya iravuga amosozi ibihetanga byinshi cyane. Ariko ndaza kuhagarira ku mosozi. Amosozi ari bwoko bubiri. Hari amosozi y'umubabaro n'amosozi y'umunezero. Umuntu wese yavutse ari muzima, ayo mosozi arayagira. Ikimenyamenye yuko amosozi ari ikintu Imana yaremye ki normal. Umwana avutse akivuka icyambere akora ararira.
abaganga barabizi. Umwana yavutse ntarire aba afise ikibazo, so ataba yapfuye canke aba afise ikindi kibazo. Ikintu bakora baramukubita kugira umwana arire, atarize bagapima basanga kenshi umwana aba yapfuye. Rero ikintu twese twakoze ngaha, twese twararize, ntitwabibonye muga igihe twavuka twese twararize. Rero umuntu wese arira ni muzima, afise ubuzima. Amosozi n'ubuzima, amosozi Imana yaha agaciro. Turaja mu Bibiliya ndabereka amosozi. Hari amosozi y'ubwoko bwinshi, hari amosozi ya desespoir. Ayo amosozi tuyabona hehe? Yo kwihebura. Ezekiya agira apfe, ari près de la mort. Muza kubisanga muri Yesaya 38 verset 3. Yesaya yaraririye Imana ko agira apfe, ariko Imana iramutabara imwongera imyaka 15. Amosozi ngira mvuge na amosozi ajanye n'amasengesho. Amosozi yose ajanye uyu urize ugasenga, Imana irakwishura. Ndabereka amasengesho abantu bose bagize muri Bibiliya bakomakomeye, Imana yarabishuye. Aha Ezekiya Imana yaramwishuye amasengesho kwera amosozi. Hari amosozi ya chagrin, y'agahinda. Ana yari yabuze umwana, abagore mutararonka abana. Amosozi nuko murarira musenga, arafise ahantu ariko araje, kandi igihe cy'Imana kigeze Imana izobishura. Ntiyabikoreye Ana yararize, Imana iramwishura kuri aya masengesho n'amarira yagize, imuha Samweli wawe arahari uzomuronka. Ntiyabikoreye Ana gusa, nabugingo n'ubu arabikora. Mu hantu nkora kanguka murayizi, abamama bariko barasama. Turafise rokoro ya 23 aririra Imana, yaramuhaye umwana. Turafise uwa 20 ans ariko kuvyara, yaramuhaye umwana. Murazi imyaka bamaze bashinga intahe. Donc nubu iyakoze kuri Ana na Sara nubu irahari. Irekira bikora, turabishingira intahe, biraboneka. Bariko barasama, bariko baravyara. Rero ngenda kuremeshe, nimba uri kurarira utararuha umwana, bandanye ufata, ariko usenge. Ayo mosozi Imana izo yakwishura. Amosozi ya chagrin Imana irayakunda kandi irayishura. Siwe wenyene. Turagenda ku mosozi ya deuil. Twese turamaze kubura abacu, twararize. Aya mosozi turayabona abashiki barazaro, Marita na Maria barira. Turabona n'umwami Yesu arira, na Yesu yararize kuri tombe ya Lazaro. Ariko ntivyagaruke ngaho, yaciye asenga aramuzura. Imana ishimwe cyane. Aya mosozi Imana irakunda, na Yesu yararize kandi yarishuwe nawe nyene yasenga Lazaro yarazutse. Hari amosozi ya fraternel, les larmes de fraternel. Na mosozi Yosefu yarize igihe aho ya bene wabo igihe kinini yabaramutaye, ararira arabayambira arabohobera. Ayo mosozi twese turayagira. Iyo uri kuraririra abo muvukana batarakizwa, iyo uri umuryango wawe utaramenya Yesu, na aya mosozi fraternel, iyo ubonye bakijije uranezerwa. Aya mosozi Imana irayishura. Nimba uri kurasengera biwanyu uri kurarira abavyeyi batarakizwa, nimba uri umugore usengera umugabo batarakizwa, ajya mosozi Imana irayumva. Nimba uri umuvyeyi usengera umwana nk'urumogi kugira akizwe, ayo mosozi ya fraternel kivandimwe Imana irayumva, izo kwishura. Hari amosozi Dawidi yarize igihe bamutwaye ivyiwe, Imana yaramwishuye. Hari amosozi Yesu yarize igihe yabona Yerusalemu. Hari amosozi Yesu yarize Getsemane y'umubabaro. Rero aya mosozi yose Imana irayishura. Ni benshi muri Bibiliya no babwira amasengesho Imana yagira tabara, ni benshi cyane, ariko ngira ngaruke kuri amasengesho y'uyu mugore. Aya mosozi ya repentance, aya mosozi arakomeye, afite igiciro cyo gituma Yesu yagiciro cyane. Ntiyamubwiye ngo areke kurira, yamuretse ararira kubera iki? Yarazi ko aya mosozi umuntu wese atarahura na Yesu arayafise. Abantu bose bagendana ibikomere, bagendana ibintu mu mitima yabo bibatuma barira. Ntibabimanifesta mugabo bararira bakaririra indani. Aya mosozi ndayazi, nararize ngaho musu mgihe nakizwa. Ico gihe nave muri boîte nakora mu bunywero, Satani yaratuzingamitse. Amosozi narize exactement hanyene, sino yaharura. N'igihe nabura abavyeyi ntaho nigeze ndira ayo mosozi. Ayo mosozi rero Yesu arayakunda kandi arayaha igiciro. Tujya ku cya kabiri. Uyu mugore yaciye abwira iki bwa kabiri, yaciye afata umushatsi arawuhanagura ya mosozi yose. Umushatsi bisigura bote. Abagore ngaha murabizi, amarabi batwara muri salon de coiffure, murazi igiciro cyabyo kiragoye. Akubona umuntu yuzuye umukungugu ufata umushatsi ukawuhanagura, ni kuvuga bote yawe wayitaye ugaha agaciro uyu muntu.
rero muri bote yiwe umushatsi yari afise yarawuhevye, arawuhanaguza ibirenge biriko ivumbi, arawuheba. Icya gatatu yakoze, yamusize amavuta, ngo aya mavuta yarazimvye, yagugwa amadenari y'amajana 3. Yuda ku buryo yavuze ngo aya mahera iyo waza tukayafasha imfuvyi, ariko Yesu yaramuravye, yarazi idira ashaka kuyakoresha, ko ashaka gushira portefeuille, aramubwira ati umva aboro muzokwamana, ariko je ntituzokwamana. Arayimusigurira kuko imagine Yuda yamugushije amadenari yo 30, yarashaka ajya truwasa, urumva idiri yarashaka. Yesu yaramubonye aravuga ati ibyo bireke inshuti yanje, bireke ayasuke. Abashakashatsi baravuga yuko ajya amavuta yari umushahara w'umwaka wose. Fata salere yawe y'umwaka wose wisuke kuri Yesu. Urumva iyo salere yatanze ubutunzi bwe yarafise bwose, nta nakimwe isigarije. Ijya parfera itanze yose arayimusukako. Amavuta asigura iki? Mu Bayahudi amavuta iyo intama cyangwa ibitungwa bigize ubukoko, ajya amavuta yasize Yesu bayasiga ibitungwa kugira n'isazi nizegere. Donc amavuta ni ikintu cya purification, arakura ko ubucafu, arasanctifia. Ni kuvuga na Yesu icyo gihe rero igihe bayamusiga ama insect arahari, amasazi yose arahari. Ni kuvuga amasazi yose yari muri yo sari yaciye asohoka kugira baze kurira ahantu heza. Mwibuke ko uyu mufarisayo yamutumiye kugira bafungure barye banywe, iyo objectif yari afise. Uyu mugore ndababwira rero icyo yaciye akora rero, amaze kumuha amosozi, akamuhanaguza umushatsi, akamusiga ayo mavuta, akamusoma, baramukrititse. Mu yandi majambo yakondera agakiza, yari yamaze kubona agakiza aho kari. Rero nigenda kubwira igihe wakizwa, ajya amajambo bavuze uyu mugore, ubwa mbere bavuze ngo ni mubi. Imana rero umuntu mushe yayo ko ari mwiza, bamwise ngo ni mubi. Yesu ariho rero basubiye baravuga ati ngo iyo abarazi ngo icyari, bari bazi ibyaha akora muri quartier. Yesu niyo abihagaze. Iyo rero ukijije icya mbere Yesu akora, arakujustifia. Ubwami bw'Imana muri Luka 15 umurongo w'indwi havuga ngo mu bwami bw'Imana ngo oya muri Abaroma 14 umurongo wa 17 haravuga ngo ubwami bw'Imana subwo kurya no kunywa. Ubwami bw'Imana kugira iki? Nukugororoka n'amahoro n'umunezero muri Kristo Yesu. Uyu mugore yaciye aronka ubwa mbere kugororoka, Imana yaciye mu justifia, ntiyemeye kuba mu kritika. Nkuko nawe gihe wakizwa baragukrititse, bakubwira ngo baye mubi, je barabimbwiye ngo urahevye icupa, urahevye akabari, ngo none ngo uzocubaho gute. C'est vrai physique mabaraba physique nari fise bonne gouvernance, kuko hajya mifuru ahantu hajya mibiyeri, nari mvyibushe ubu vyibuhe bw'ibiyeri. Murabibona abantu babohotse ibiyeri barabizi, bonne gouvernance yari gucya. Bo babona ko rwo buzima bwiza, mugindana nari naraboze. Bene data nivyoroshe, ntibari bazine fisa gahinda. Yesu igihe namwakira yakuyemo rya furo ryose, bacha ngo nabaye mubi, niho nari mwiza. Tout normal konda, ntango ubuzima bwo kwisonzesha no gusenga. Igihe babona ko ndi mwiza niho nari mubi. Igihe Yesu yabona yuko ndi mwiza niho nako ndi mubi. Ariko shwa nagize ni nziza. Amen. Kandi Yesu yarangire deliverance. Murabona abantu bagenda banaburaruha, umviriza utaracika ingoro ya mpwemu yera, uri ingoro ya ibigirwamana, uraruha hejuru urukiri uragenda gutya. Izo nzoga ubusinzi biki nta mahoro. Mwari maze ko bigarukiriza ngaho njyamye, umuntu wese mupagana ajyamye arazi intambara gwana ajyamye. Imana yambohera koshumara, Satani ntakureka no mwitiro ntaguha gahenga. Nararota ibintu cyo gusengera Imana yambwiye bitatu, nararota biza kuniga. Iyo ntambara murayizi, nkamagara Yesu bikamvamo umugabo bigasubira bikagaruka. Nararota abapfuye ntubihagarika, atari Yesu wenyine akutabara. Nararota ibiza kunsambanya, icyo bita les maris et les femmes de nuit. Uno munsi nagenda babwira ivyo bintu bitatu abantu babirota, tuve ngaha uno munsi tubisenge mu izina rya Yesu. Imana yambwiye ko bihari kandi birabohoka. Yesu niwe yantabaye, narungitse umuriro wa mpwemu yera, ndabiturira nabivuga amazina, kuva ico gihe nivyagarutse. Ninde yabikoze? Yesu. Imana ishimwe cyane. Umaze gucika ingoro ya mpwemu yera, Yesu acaguha indoto zivuye kuri yo, acaguha indoto zikwereka imigambi y'Imana. Aho narota bya bindi Imana yabikuyeho, Imana nyereka ibintu ingabire yo gusengera ibintu, habona ibintu nkabisengera hakiri kare, Imana ikabikemura. Imana ishimwe cyane. Yesu yaciye yutira kumujustifia. Yesu kugira amubwire, ujya mugabo yari mu businessman, acababwira nangaje bumva
acamushira rero mu byo bumva, aramubwira atumviriza, iyo umuntu abafitiye amadeni ari abantu babiri, umwe akaba agufitiye, tubishire mu mafaranga y'ubu, amadeni ari yaragoye, umwe agufitiye 5 million, aguheraniye 5 million, undi 50 million, hama muri abo bantu babiri ukabahebera ideni uwa 50 million na 5 million, ninde yoneze? Ataravyishura ngo nibaza wari wamenshi. Yesu aramubwira ati exactement nico cyanzanye, icyanzanye reka piye hasoma icyamuzanye mucamubona igituma Yesu yaciye amuhiyo nyishu. Icyamuzanye kiri muri Luka 15 umurongo w'indwi. Urabico kintu Yesu yakoze kuri uyu mugore. Luc 15 verset 7 mucamubona igituma. Ndababwira yuko mu ijuru bazonezerwa batyo umunyabyaha umwe yihanye, bakamurutisha abagororotsi 99 batarinda kwihana. Amen. Urumva ingere bibiri ivuze ngo umunyabyaha umwe ngo iyo yihanye ngo mu ijuru haba umunsi mukuru imbere y'abamarayika, devant les anges. Devant les anges hari ni Imana ya rurema. Urumva n'uyu mugore yari imbere y'Imana ngo haba umunsi mukuru, hari abagororotsi muri iyo sare, uyu mugabo ari umugororotsi, yari bandi basenga, yari 50, umunyabyaha ni 50. Imana iramubwira ati uyu niwe rero akeneye ubutabazi. Umuganga agira urgence ku muntu wa mbere aremvye, bo bari bakigenda uniye kuri table akeneye operation. Imana iramutabara ati uyu mu ijuru Imana igira umunsi mukuru. Rero nawe ko umunyabyaha yaje imbere yiwanje kwihana, ndagize umunsi mukuru. Yesu yaranezerewe, Yesu umutima, Yesu yaranezerewe cyane, acara amubwira rero cyane aje kumujustifia, acara amubwira tumviriza mu mico y'abayahudi kirazira ko umushisaza akinjira mu muzi birenge. Nibihugu biri desertique, nibihugu byuzuye ivumbi, ubugaragwa. Rero iyo bagiye ibirometero birebire bagira ivumbi byinshi. Rero uyu mufarisayo ntiyamwogeje. Urabega ni yasuzuguye Yesu, arabizi ko mu mico guteza koza umushitsi ibirenge, ntiyamwogeje. Acara amubwira ati ariko uyu mugore ntiyanyogeje n'amazi ya robine ya rusengo, oya yanyogeje n'amazi yiwava muri wa, amazi ari ashushe, wumva aryoshe, ajya amazi wari kunyogesha arakanye, amosozi arafise akantu arashushe, yaramuryoheye Yesu ajya amosozi. Turi kumwe, iyo bagoye koga amazi akanye na yashushe n'akazu yazi ico kimwe araryoshe. Aravuga ati apana, uyu rece amamosozi ava muri we, atemba ava muri we. Arabubwira ikigira kabiri, tumvirize, naje ngaha ni wansomye mu bayahudi winjiye tuza kumuha kumusoma affection kumukunzi, ntiyamusomye. Icyaha kigira kabiri ntiyamusomye, mwumve. Ariko aravuga ati uyu mugore ntiyasomye rimwe gusa, buryo ari kumusoma nawe utabikoze, yasomye inshuro nyinshi multiplier. Ati nubu naraheze, yabivuze akimusoma. Ikigira gatatu yamusiza amavuta y'igiciro. Aravuga ninjiye mu bayahudi kugira mufungure, hajya mushira amabuji n'amawomo kugira sazi ntiziza, babasiga amavuta, ubusazi bwaca bwiruka bagafungura ahantu bari ameze neza. Ntiyamusiza amavuta. Icyagira gatatu ntiyamusiza amavuta. Umugore yamusiza amavuta yo kwisiga umwaka wose. Fata amavuta yo kwisiga umwaka wose ukayasukira umwami wawe Yesu. Yamuhaye agaciro, aravuga ati none sha wewe n'uyu ninde afise agaciro? Wa mufarisayo ushube ntiyavuze. Kandi rero uyu mumama ico namukundiye ntidefense. Umviriza, ukijijwe kirazira kwidefanda. Byagenze gute? Icete gisomeka bazobibona. Je narashaka kwidefanda, ndahura ari ngorane, ariko Imana yambwiye aceceka. Igihe cy'Imana kizogera, Yesu azogushistifia. Icambere tubona rero umuntu aronse ubwami bw'Imana aronka ukugororoka. Umugore yaciye abajustifie imbere y'abantu bamusuzuguye, Yesu amuha agaciro. Iyo ukijijwe Imana iguha agaciro, Satani yagutwaye. Yarampaye agaciro igihe naheba boadone, kuko nahevye ibyo ibifise agaciro mu maso y'isi, cyangwa agaciro ibifise mu maso y'Imana. Nahaye umugongo Satani, ndaza kurondera Yesu, naramuronse kandi yangiriye neza. Nawe uno munsi utaramuronka, ndakwinginze uruve ngaho utaramuronka. Icya gatatu, icya kabiri yaronse n'amahoro. Amahoro rero Yesu atanga, aratangaje. Ayo mahoro uyu mugore yaciye ava ngaha ayafise bien, kuko Bibiri ivuga ngo nta mahoro
kugira iki umunyabyaha ntakiri umunyabyaha ibyaha bimaze kuhava uca benefisi y'amahoro mu bwami bw'Imana havuye kugororoka cyaza amahoro aya mahoro Yesu re arayatanga niragiye yaduhaye yagiye mu ijuru avuga ngo ndabasigiye amahoro apana amahoro y'isi amahoro Yesu atanga muze kuririmba kantike 70 aya mahoro murayabona aya mahoro haravuga ngo amahoro Yesu ampa aruta yo narinzi none ngenda abona uko nize kwize. Haleluya! Ayo mahoro Yesu atanga aruta yo narinzi. Ujya mugore nta yarafise muhira ariko kugenge kwa Yesu yarayaronse. Nararondeye nanyoye ku migezi myinshi biranka. Izo nzoga twanywa twashaka kuzura umunezero biranka nta mahoro. Ayo mabwate twakindira satani kugira ngo turonke umunezero ntivyakunze gushika umunsi nahura na Yesu yarambwiye ijambo rikomeye yambwiye ngo ndakugomboreye amahoro atamwana w'umuntu azogutwara apana ama circonstance n'ama situation araza ntabura kuza muga ayo mahoro urashobora guhungabana ukayabura mugabo mu mwanya isase aca gusubiza ku vyamwa vya mpemuyera yaraguhaye nayo wawe ayo mahoro Stefano bagira kamutware yuzuye mpemuyera aranka baratera amabuye baramwica apfa bahezagiye aya ni amahoro umuntu aronka ari mu bibazo agahezagira abansi kandi bamugiriye nabi ayo mahoro Yesu atanga arakomeye uno munsi uyatahana isha gatatu nza gutebako ikintu citwa umunezero nimba ari ikintu satani yanka aranka umunezero cyane kigira gatatu umugore ya benefisi yatanya akanyamuneza sinzi ingene yasirimbye mbwa yaratamvye aho yagiriye fete naho nzi mugabo nzomubaza antuka yararyohewe gose kuko yatahanye ikintu gikomeye kubera iki satani yanka umunezero murabona Bibiliya ahantu hose hazovuga ikintu gihereza icyo kintu satani agikarira Yesu muri Yesaya bavuga amazina yiwe niyaza gutabara isi ahereza bavuga ngo numwami w'amahoro ahani ngo numukama w'amahoro le prince de la paix rero nico gituma rero aha rero guhereza umunezero niho rero ngira ntebeko ni ubutumwa rero buri uvuga ngo umunezero guhura na Yesu niwe yatahanye umunezero uyu munezero Bibiliya iravuga muri Zaburi 118 umurongo wa 24 ngo uyu ni umunsi uhoraho yashizeho icambere Imana duha byose n'igiki umunezero ngo turawunezererwa de tukawuhimbariza Imana iguhaye umunsi n'ibintu bibiri kora si ukurya no kunywa abantu bose bararya cyo si kibazo n'inyoni zirarya ikintu Imana ibiguhaye objectif ya mbere n'umunezero nawe ukivyuka ikintu cya mbere satani atwara cyakindi Imana cyagaciro yaguhaye umunezero murabiza abantu bari ngaha kenshi yo bavyutse woho utateguye umunsi umuntu adasenga mu gatondo ave ngaha tanga gusenga tanga urutegura umunsi udateguye umunsi uyu munezero uzopfara uronse aya mahoro aronka abantu basenga bazibanga ryo gusenga mu gatondo tretoromate uyu munezero udasenga ntushobora kuronka umviriza akwereka iby'ubuzi uravyuka akwereka rasyo stock minerval ingwara idakira ibintu byose biguhungabanye umva ubwoba kukaza ukora ahantu hose turonka ibitero ariko icyo Imana ivuga ishaka ko tugipratika Bibiliya iravuga ngo iturongo ibyo tubona stock minerval ivyo byose turabibona gutya ariko turongo n'iki nico twizeye ari jambo ryayo Imana ishimwe cyane shaka ko kintu kimeze gute iyo ubonye uvyutse ukabona umunezero nta ufise hari no vuga ngo mauvaise humeur bijya byose ni vyamwa biva kuri satani aragutera gahinda rero kuva no munsi igira amasiko yo kurondera umunezero uva ku Mana tretoromate naho ushobora kukunyaga urawuronka ugora n'abantu bashaka kugutwara ariko nta numwe ugutwara uko Imana iba yakwemeje yuko yawuguhaya kugomoreye atawugutwara naho wogutuka urihangana Imana iraguha ivyamwa byo kugarukana wa munezero Imana ishimwe duca mu bibazo bikomeye ayo marira yose navuze twese turayarira ariko Bibiliya iravuga ngo yose ngo Imana iramuhoza ngo marira y'umugororotsi ngo ni menshi cyane wari ku Imana bose irayabahoza humura Imana irayaguhoza uyu munezero ngira navuge rero ndavuga muri Abi Filipi 4:4
Pawulo aravuga ngo mwame munezerwa mu mwami wacu iminsi, ndabivuze ubugira kabiri, munezerwa. Kubera iki tunezerwa? Pawulo yari mu gasho afunzwe injustement, ariko avuga ubutumwa, ajojota amaraso, ababwa n'iyashu bamukubise bamutonoye nasira, ariko Imana iramwemeza atumviriza, nezerwa muri bibi, nongera nihesha icubahiro. Umviriza, mu vy'uri kuracamwo ni Imana igiresha icubahiro. Muraze ko yarungutse abamarayika mu nyuma baza kubaderiva, yahesha icubahiro. Kandi mwibuke yuko n'abafungwa barabatwenze, baravuga ati mbe aba bagabo n'abasazi bariko bararirimba ngo Mana uri mwiza, babatonoye bakova amaraso. Iyo Mana ni nziza yahehe yabazanye ngaha, iyo iri kubaproteja. Ariko abo nyene bakrititse mu munezero Paulo na se bafise, bakubise worship, Imana irunka abamarayika babaye mu bambere batabagwa, batabawe n'akanwa ka Paulo na Sila, batabawe n'amashimwe. Bibiliya iravuga ngo amashimwe y'abera ngo Imana iravyagira. Imana yagira vyagira mu gasho, izana na intervention y'abamarayika, iradeployer les anges, baramenagura amashene, bose barakira. N'umuntu yarabacunze mu prison yarakijijwe n'urugo rwiwe. Urumva iyo ya presence y'Imana icyo yakoze. Rero umunezero ni ikintu Satani yanka cyane, arazi yuko iyo ugikoze Imana iravyagira. Je baragerageje kubingirira, ndakunda louange adoration, ndakunda umuziki, ndakunda musique gospel, ndafise sabufa banyivye. Satani yarazi yuko, umviriza, Satani n'umunyamahiri, araza ahantu akora umunezero ukabugiye. Ariko kwanza nibagiye kandi ababwira ya masozi ahantu agira, aya mosozi sinababwiye ahantu aseseka, ngenda habereke. Zaburi ndagaruka ko ngakuri sabufa. Zaburi 56:8 nimwanyibukije ya mosozi, nimwambwagije ya mosozi yajahe. Bose bazi ngo atemba aja kwisima, abagabo b'abarundi ngo atemba ngo aje indani bongo. Zaburi 56 verset 8, muraba mosozi yanyu yose mwariza ahantu ariko araje n'abariko barariba. Avuga gute? Uharura iminiho yanje, ushire amosozi yanje mwicupa. Uharura iminiho yanje, ushire amosozi yanje mwicupa ryawe, mbega ntiyanditswe mu gitabo cyawe? Yarukiriza ngaho wowe mosozi ngo aja he? Imana irafise icupa. Umva ajya mosozi warize ntiyaguye ku isima canke hasi canke mu gitabo aho waririye hose canke kuri tabu, ngo yaguye hariya icupa ry'Imana rijamo amosozi y'abana banyu. Ngo kandi waranditse nta gute n'imwe itazi. None irinzi imenya umushatsi wisokoje uno munsi. Bibiliya bavuga ngo umushatsi wawe irawuzi wose, ngo nta numwe ngo ugenda itawuzi. Ni kuvuga ni ryosozi irarizi ari haruye ngo riri mu gitabo. Donc aja ahantu habiri, amosozi turira yose aja mu icupa, hama yeje ku gute cyayandika. Ari 50 ari amagute sinzi yariyo umaze gukorora, mugabo Imana irayazi. Kandi iyo uyarize ugasenga Imana irakwishura. Mwabonye Moses ahari ahanaje. Hama ngenda babwire yuko vers la fin nibigarukira ngaho. Bibiliya iravuga ngaha muri mu guhereza muri Apocalypse niho havuga ngo amosozi yose turira, amosozi yacu yose akora ku mutima wandiho. Bibiliya iravuga ngo muri Apocalypse 17 ngo et bientôt il essuiera toutes nos larmes, ngo azoduhanagura amosozi yose twarize. Imana ihanagura abantu bagize ikibarize. Ubu natarize rero sinzi wari, ariko icyo ndi cyose umuntu wese ariko ararira, ariko Imana iramuhoza. Ariko Imana amosozi ndiko ndavuga uno munsi na amosozi ya repentance yo iduhindukirira Imana ukihana. Ayo mosozi Imana irakunda. Garuke rero kuri ya sabufa, ndakunda louange adoration. Mu bintu binyinspira amasengesho ndakunda louange adoration. Nasanzwe louange adoration nico kintu cyambere gikomeye cyane Satani atinya, kimanura presence y'Imana. Hama nabonye igihe bantwara sabufa naciye ngira mpitamo kunezerwa no gushima Imana. Ndaza kubereka demonstration mu kanya. Igihe nashima ni Imana yanezerwa. Après 24 heures ikira mu muntu azana envelope ingana na yakudasha. Cyo gihe hariyo série de prière narabibigishije ingene umuntu agira umunezero, bagutwaye ikintu cy'agaciro kiguha umunezero. Urumva acazana amahera angana n'iyo radio naguze nabuze. Kweri ko Imana yabigize nari guhitamo hidodomo.
nkashavura le péché de l'âme, umubabaro, inzigo, iki bijya byose. Ariko Imana mishuye ikintu kimwe, iyo ushimye bagutwaye ibintu byawe, kujya Dawidi igizikirage bamutwara ibintu byose, ugashima amashimwe, Imana iragushumbusha. Rero byaciye yihutira kubizana, kuko navuga ati mu nzu wanje ifu ko haba ari uwanje adoration, hama hari uwanje adoration. Rero indayibuze yarazi ko amahoro acagenda. Mugabo yarihenze, naho yari kumara iminsi après 24 heures naironse, muganga nukore uwanje adoration ya vrai iri mu mutima. Yatwaye radio, mugabo hari indirimbo dudubiza muri jewe, iyo ntashobora kuyikora. Na Stefano ntibayimutwaye, barahonze amabuye mbwa yaduganye mu ijuru. Umunezero. Rero nagenda kubwiye araza ahantu akora, bamwe akora ku bana, bamwe akora ku kazi, ku mugabo, araza ahantu akora, twese arahazi Satani. Ahubwo nakubwire aho hantu nyene akora, ushime gushikama, ushira amanga, ushima Imana, Imana iragushumbusha. Imana ishimwe cyane. Reka rero tuje kuri imigani 17:22 nongira sozere. Umurongo wa 22. Umutima unezerewe ni umuti ukiza, ariko umutima usavye wumisha amagufa. Ndakeneye ba volontaire babiri bagarara ngaha. Ngo umutima, ngo un cœur joyeux est un bon remède. Ngo umutima unezerewe ngo ni umuti ukiza. Imana ishimwe cyane. Umutima unezerewe, reka ndawuvuge. Bibiliya iravuga muri Proverbe 4:23 ngo turinde umutima wacu. Ufite ubuzima bwacu buhagaze ku mutima. L'âme, Imana yaje gusova les âmes perdues. Muri Luc 4:18 niho avuga Yesu imisyo yamuzanye, yazanywe n'abantu bari muri ivyo bihe by'umubabaro, badafite agakiza, bagwaye ingwara, abantu bacinyijwe, abafunzwe, les opprimés, donc kugira ibahero sari. Rero ngo umutima unezerewe ngo ucika umutukiza. Mukazi nkora nka misi yose namanda bibona, hari umuntu natuje yakira Yesu umwami n'umukiza, yarafise umubabaro wa deception, mugangire bwamenye Imana, amaze kumenya ko tari mugambi w'Imana kuyo muguhunga muhevye, yaje kwatura, ubwo nyene yaciye akira ibintu byari byaramuteye ingwara. Il sera estoma yacikira ubwo nyene, yumvise manifestation n'ama intestin. Ndakira uwa kabiri yarafise migraine, nawe nyene arakira. Ni benshi namambo iyo abantu benshi bakira Yesu umwami n'umukiza, hari ingwara physique bakira batabizi, baza kumenya mu nyuma badakimene ku mutwe, kuko ntibagifise ishari, ntibagifise ishavu, barahariye, barabohotse, bararuhutse, bari ku birenge bya Yesu nka wa mugore, uraruhuka. Rero uyu mutima rero unezerewe bicika umuti ukiza. Umutima utuntuye, reka dufate umutima utuntuye. Umutima unezerewe ngaha, ndasaba mu amasakoshi nka 6, mwihangane gatoya turabasubiza amasakoshi 6. Umutima utuntuye, Bibiliya ivuga ngo wumisha amagufa. Umutima utuntuye ni umutima wuzuye ibyaha. Donc hari imitima ibiri, soit urahitamo, umviriza, ivyo tuma ugira umutima utuntuye birahari, widodomba ivyo ubuze, wogira liste ngaha twese turabifise, kandi ni shwa yawe kwidodomba no kwiduga Imana igituma itarakwishura. Ariko iyo shwa siyo ndakwifuriza. Hari indi agenda y'umutima unezerewe, uvuga ati uko biri kose ndashima Imana, ndashima Imana uko biri kose, ivyo yakoze birahambaye, ukanezerwa Imana, Imana ikigukiza. Rero tumwambi umutima utuntuye n'uyu, ibyaha, umubabaro, agahinda, udaharira abamukomerekeje, ibi byose, ubupfumu, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, kuboregwa, ibi byose ni wa mutima utuntuye. Uyu mugabo ntashobora guhimbara Imana, ndabibereka igituma. Mana uri Imana, Mana uri Imana, Mana uri Imana. Koma amashi, himbaza Imana, tazira Imana,
sirimo. Nibishoboka wabanye umutima utuntuye, wa mugore nguyu nanje nari muri boîte tugende, aragiye kwa Yesu, arahuye na Yesu, ya mosozi y'amavuta byose Yesu aramutabaye mukurako, ubupfumu arakuyeko, akaborego arakuyeko, inzigo byose arabikuyeko. Mana uri Mana, Mana uri Mana, uri Mana, Mana uri Mana. Aho wankuye, aho wazanye, Mana uri Mana, uri Mana. Imana ibahezagire. Umutima unezerewe n'umuti ukiza, yakize, yabohotse, ntakijya mu bapfumu, ntakiboregwa, nta nziga afise, ari ku birenge bya Yesu, yuzuye onction de joie. Imana imuhezagire cyane. Umutima utuntuye baye, abantu bafite imitima ituntuye bako baragwara ubu, mu bisezerere. Hitamo kugira umutima n'ishwayi wawe. Ibyo tuma widoga birahari, bireke. Nori kwidoga igihe abantu harasabufu, ariko nahitse no gushima Imana. Umvirize, erega widodoze uburitiro, le péché de l'âme, ibyaha bikubuza uburitiro, nori kuburitiro, nori kubura apeti, hagira inzigo, amafaranga nayiguze, ariko nahisemo kugira iki? Kugira umutima unezerewe, bicika umuti, haza intervention. Sabufa cyo nka irusha ya indi batwaye, hasigara ko n'amahera, nayiserebye niko njya brochette n'agafana. Komera Imana amashi, ruanje yaragarutse. Sabufa batwaye, umva, iyo banyivye barigeze kunkora telefone, iyo banyivye ikintu nkashima Imana, Imana telefone nziza iruta yandi batwaye. Mwige gushima ibyo babatwaye, babitwaye. Umviriza, wateguye umunsi, Imana yabibonye ko baye, umva iyo telefone bayigutwaye ishima, icyo kintu gifite agaciro. Abamama barakunda amatelefone, nabyigishije muri serere ntibabyumva, ngo bantwaye ikintu gifite agaciro ngo mon frère, oya sinobesha Imana nababara. Urababara mugabo ni shwayi wabo. Yobu ntiyabuze abana 10, ntiyashimye Imana. Ibyo tubura byose, aya marira yose, uri muri deuil, uri muri oppression, uri muri exilé, uri ahantu hose uri opprimé, aya mosozi yose urira yose, yarire mu gushima Imana. Yesu yararize kwa Lazaro, igikurikira yaciye ashima, duza amashimwe, amashima cyarazura Lazaro mukurani ya hose aramuza, Lazaro arazuka. Rero umutima unezerewe urazura ibyapfuye bikaba bizima. Haleluya. Umutima unezerewe utanga amagara meza. Abaganga barabizi ngo abantu abascientifique ngo umuntu anezerewe ngo agira longevité, ngo circulation sanguine igenda neza, niko bavuga. Ngo agira amagara meza. Umutima unezerewe ngo utanga amagara meza, ngo stambohomètre. Ngo ariko umutima utuntuye, ngo abantu bafite depression, abantu bafite ama stress, niko ama migraine arabatera, baramerwa. Abo bantu bumva iburaye bose bisuicida, nta nikindi kibatuma, naya ma migraine, naya n'umutima utuntuye. Barafise ibyo barya, nkuko ujya mu Fariso yarabifise, yaraje kujya no kunywa, yaje ko Yesu aje kujya no kunywa. Mission yarafise no gutabara ujya mu bunyavyaha, kuko ubwami bw'Imana no kugororoka, amahoro n'umunezero nivyo byari mumuzanye. Mission ya Yesu yagiye anezerewe, kuko yavuze uyu mugore afite urukundo, bo nta rukundo bamweretse. Rero Yesu arakeneye uyu muntu umwe, apana na nefa bagorotse, arakeneye umuntu umwe. Ndahamagarira umuntu rero atarakira Yesu mwami n'umukiza, aze yakira ibi bintu bitatu. Ndabizi yarabikoze, nawe nimba ushaka ko bigukorera ngwino wature, uje ku birenge bya Yesu, uhagarare ngaho uvuga ati Yesu ndabiguhaye. Abaririmbyi muzi, ndabiguhaye, ndaguhaye ibyanje byose, amarira warize yose, ibyaha wakoze byose, Yesu arabihari. Ntugire isoni, nanjye nta soni nagize, nta soni nagize. Ngwino kwa Yesu. Umuntu atarakira Yesu nakirize, atarakira umwami w'amahoro. Ngwino nshuti yanjye, ngwino, nyaruka 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 nshuti yanjye, mukomera amashi. Hari n'abandi batinye. Umva, ngwino gutabare, ngwino guhe kugororoka, ngwino guha amahoro n'umunezero, ngwino kugirire neza. Ngwino nshuti yanjye, wandika izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo. Ndaguhaye umutima wanjye, ndaguhaye ibyanje byose. Iminsi isigaje kuba kuri iyi si zo gukorera gushika gupfa kwanje, unyuzuze mpemu yera,
uzogukorera. Icyubahiro n'inganje izoba icawe mu izina rya Yesu zishima. Amen. Komera Imana amashi. Reka babakire protokole babereke aho babakire.